umugore atashobora kuza babikora bazumva navyo andongorera iruhande y'amazi adasuma. Kaze muri kino kiganiro ca burakeye. Ubwaco bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene ukwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikwere. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca burakeye. Nagomba uno munsi naho tuvugane duhanure ku bakenyezi, duhanure ku bantu abakenyezi bubatse ingene bakwiye kuba abakenyezi b'ubwenge. Iyo utabaye umunyabwenge ushobora gusanga urugo rwawe rusambuye. Utabaye umunyabwenge ushobora gusanga urugo rwawe ari urwibomoriye, kandi ugacuvuga ngo nabandi barukubomoriye, mugabo ari wewe urubomoye. Uyu rero umukozi, uyu muntu yavuze ano majambo yari umunyabwenge, yarabonye neza kandi yarabanye n'abagore batari bake. Yabanye n'abagore, Bibiliya iratubwira neza ko yabanye n'abagore bashika 100 n'inshuro 300. Urumva rero yarabagenzuye arababona. Nico gituma avuga ati yabonye abagore b'ubwenge n'abagore bibifu n'abagore batagira ubwenge, byose yarabibonye, yaravyitegereje arabibona. Nico gituma ahanura rero, aranura ngaha muntu nzeye mu Migani igice ca 14 ku murongo wa mbere avuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ngo ariko w'igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe, arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Imana igufashe cyane. Urumva rero aravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Urugo mbega bagomba kuvuga n'urwaye. Urugo ni wa mudamu aba yubakanye n'umugabo wiwe, hanyuma Imana ikabahezagira ikabaha abana. Naho itabira abahezagira ngo baronke abana, nabo nyene gwitwa urugo. Hanyuma rero umunyabwenge ntiyumviriza abantu. Mbere abarundi bakunda kuvuga ngo uragira amaso ntugire amatwi, uzogira amaso umanze wirabire hama nivyo bizoba ari vyiza ko nahasigaye ni wagira amatwi ukumviriza abantu bariko rakubwira bakubarira ivyo umugabo wawe, bakubarira ivyo urugo rwawe, nawe ugaca wumviriza ivyo ariko barakubarira ugacugira, bizoba bigutaye. Mugabo ngaha atubwira yuko umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Naho yumviriza abantu bashobora kumubwira amajambo atari make, aravuga ati ivyo je nzovyirabira. Bashobora guteranya ku mugabo wawe bakubwira ati umugabo wawe mbega urazi gituma ateba ku kazi kubera ibi nibi. Muga ku kazi hanige usanga akazi kamusaba kuvayo atevye kubera ingene kumbure akazi kubatse. Gasanga rero abantu baraguteranyije ngo umugabo wawe hagiye ateba kubera ibintu. Manza uvyiyumvire ugaca utangura kuvyimbagana. Wa mugore we umugabo aza gushika agasanga umugore yavyimbaganye nibiki, ugasanga umugabo yararushe, umugore no yarakwiye kumuruhura, noneho aciye agira uburuhe double. Aciye noneho bwigwiza kabiri kose ararushe. Aho yarakwiye kuza kuruhukira none hasanze naho nyene haramahwa. Aho yarakwiye kuza kuruhukira asanze noneho nta mutekano uhari. Nico gituma rero ngaha avuga neza ngo umugore w'ubwenge, umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe. Urugo ruguma rwubakwa, ntugubaka ngo urahejeje. Erega urugo umuntu aragubaka, hanyuma y'ubwubatse harageraho igihe ibintu uze bisaza, isobanwa risaza, amababi agahunguruka, hanyuma agatangura kuboneka ibikoro, ahantu umuntu ashobora guca, ahantu hogira gute, aca yongera akongera agasobanya, akazana irindi sobanwa akongera agasobanya. Niko rero n'urugo nago nyene umuntu aguma asobanya, agubaka,
agubaka naruhuka ntaca avuga ngo nubatse nahejeje aguma yubaka. Imana idufashe cyane yubaka. Rero ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe yubaka urugo rwiwe ngo wese w'ubwenge ngo ari kuwigifu arusambuza amaboko. Hari abantu rero abagore bibifu aca rusambuza amaboko umugore agasanga yarusambuje amaboko hejuru y'iki umugabo ntamuzaniye irasiyo araza akamubwira ati no munsi nabuze ngo wabuze hehe wayitanze ahandi wagize gute vyandagutakiye byinshi noneho ugasanga uri kura stressa wa mugabo noneho uri kura erega hari igihe abagore ari bari mwebwe usanga ari mwebwe mutumye umugabo aja mu yindi nzira kandi abarundi baraciye umugani ngo ingwe ntiyari izi gufatira hehe kwizosi ngo umunsi umwe ingwe yaraje hanyuma yinjiye mu ruhongore ikwega ukuguru ikweza ukuguru intuze y'intama irakwega iriko irakwega ukuguru hanyuma intama ivuza induru wa muntu uze wa nyeneza acarururuka yurutse acarayitesha koma induru yangukira yita hanyuma agiye kuraba asanga yakomeretse ku kuguru aca avuga ngo yifata kwizosi basi kaba kabaye mugako yafashe ku kuboko nico gituma yakize yangukiye ivuga ati bwa bundi nafashe hatariho nzora mfatira kwizosi rero iki ngo yera itangura kuzirafatira kwizosi niyo byatumye bavuga ngo ingwe ni yari izi gufatira kwizosi n'abantu bayibwirije nawe wa mugore we urashobora gusamba urugo rwawe uri kuragiriza umugabo wawe wamye mu bamaraya wamye mu bandi bagore ugatuma noneho wamugatanga kwimvira ngo ibi bintu kuva yabivugiye ugasanga noneho babagore hariho abagore bivyigenze gasanga noneho bitumye wa mugabo none haja muri ivyo atarafise umugambi wo kubijamo. Nico gituma rero nagomba mpanure mwabakenyezi mwe reka kuba ibifu abakenyezi b'ubwenge umenye ingene ushobora kuza umugabo wawe